kama mnavyoona tuna hii hapa. Hii ni tuzo. Hii ni tuzo ambayo tutaitoa kwa wale watu, wasanii, waimbaji, wachezaji, wachekeshaji na kila anayehusika na burudani kupitia Yesu Kristo, tutamtuza hii. Hii ni dhahabu ya Crown. Hii ni tuzo ya dhahabu ya Crown. Na ina gharama ya dola 350. Dola 350. Ni sawa na milioni moja, kama milioni moja na vitu. Kama milioni moja na kitu. Kwa hiyo jamani, waandishi wa habari, naizindua leo Edge. Kama mnavyoiona ina nembo, inaonekana vizuri, Edge Entertainment During Gospel. Na huku upande wa pili utaona inaandika kabisa wasanii tulishawajua ambao tutawatunza, tutawapatia ituzo. Na kategori zote zipo, kuanzia msanii bora wa kiume, msanii bora wa kike, msanii bora wa muziki wa injili Afrika Mashariki na Kati, msanii bora wa muziki wa mwenye video nzuri Afrika Mashariki na Kati, kundi nzuri la kwaya la hapa Burundi na Afrika Mashariki na Kati, makundi mazuri ya waimbaji na wachezaji, kwani tuna kategori zisizopungua 13. Hizo kategori zote 13 sio kwamba watu wanashindana, hapana. Narudia, waandishi wa habari ndugu zangu, msiende mkaandika tofauti au mkaambia watu tofauti, hapana. Sisi tuna kamati ya vijana wa Kirundi wanaojielewa, kamati ya maandalizi ya hili tamasha la Edge. Bakunzi wa Magic TV, mumeze gute? Muraho murakomeye. Murana ko ari Rukundo Ange Ménage kuri micro, amatwa turi kumwe n'undi mwigeme murabibona mwiza cyane kandi akijijwe. Reka twibwira akazi nurameze neza. Meze neza cyane. Nitwa Irankunda Gladys Dorian. Hanyuma nkuko bivuze ndakijijwe, ndakunda Yesu. Ndashinze imizi gose. Ni byiza cyane. Ukaba uhagarariye Edge. Turashaka muri make udusigurire iki gikorwa, objective yacu. Okay, Edge Fest 2020 ni événement, donc mu majambo yose ni entertainment during gospel experience. Hanyuma mu gifaransa ni divertissement à travers le gospel. Mu kirundi ni kuryoherwa, donc gufata umwanya wo kuryoherwa, mugabo umwanya wo kuryoherwa tukawufata turiko turashima, duhimbaza, dutazira Imana. Hanyuma urabona ngako handitse for you, for us, for everyone, all together. Donc nta numwe akumiriwe. Ni vy'iwawe, ni vy'iwacu, ni vya twese nyene turi hamwe, ni vy'umumwe wese. Donc Edge Fest 2020 ihari kugira ngo twese tunezererwe hamwe mu guhimbaza no mu gutazira Imana. Hanyuma Edge izoba itariki 24 n'itariki 25 ukwezi kwa 12 mu 2020. Hanyuma bikazobera kuri Église du Rocher, siège social international, iri ngaho hepfo mu Buyenzi. Donc natko ni église nini ya kandi nta muntu ashobora gutakara. Ego. Hanyuma mu ma objectif ifise turashaka ni reconnaissance premièrement, gushimira abantu batwitangiye imbere muri gospel, gushimira abantu bakoze neza muri gospel, surtout mu karere ka Afrique centrale na Afrique orientale, si mu Burundi gusa. Hanyuma à part gushimira abo artistes, dushaka no kuzodécouvrir les talents zihari, donc zishasha zavutse, parce que ntituzotumira abaza guparticipa muri Edge, ntituzotumira bajya bakera gusa, ariko nabandi bashasha, donc bose barahawe ikaze kuza bakatwegera, hanyuma tugakorana nabo. Hanyuma ikindi naco ni cyane kwerekana ishusho nziza y'igihugu cacu, kuko no mu gihugu cacu twavuze ngo Imana niyo ya mbere. Urumva no mu gihugu cacu ivyo dushaka gukora byose, surtout nk'abantu bakijijwe, dushaka ko igihugu cacu kugira image nziza. Hariho ibintu byinshi twumvise, hariho amakuru menshi turonka, ugasanga abarundi babaye mu mahanga bafise ubwoba, ugasanga n'abanyamahanga nabo ubwabo bafise ubwoba, ariko dushaka kwerekana ko igihugu cacu kirimwe amahoro, dushobora kuryoherwa twanezerwa, kuko deja amasaha ya le 24 tuzotangura saa 10 gushika minuit. Urumva sécurité imeze neza, minuit abarundi barashobora gutaha, abarundi bararyoherwa, turashobora gushima Imana, tugahimbaza Imana ayo masaha.
rero urumva dushaka kwerekana ko igihugu cacu ibyo bakivuga ko atari vyo igihugu cacu kimeze neza. Tweretse nayo abo baririmbyi batanguye gospel cyangwa n'abandi bashasha muzorondera. Okay, ubwa mbere twavuze ko atari competition ariko twavuze ko ari reconnaissance. Rero mu reconnaître umuntu uraraba ibikorwa akora. Nico gituma navuze mu bazo participer c'est pas seulement bajya bakera ariko nabubu bashasha barimo. Rero urumva entre parenthèses batubwiye ko ari comité d'organisation z'ava ibe nyingene bigenze. Rero sinshaka kubivuga ko kubitanga ko n'ama information menshi cyane ariko saba kera gusa ariko harimo n'abashasha aussi tuzoba twanatewe iteka ryo kugendererwa n'abandi baririmbyi bavuye mu bihugu bitandukanye. Donc nico gituma ni nabo bashobora tubera abambassadeur bagenda bavuga ati yo mu Burundi vyendi mwahora muvuga no kuri sivyo mu Burundi twe batwakiriye neza n'abarundi n'ukuri hano hose baratuvuga ko turi abantu ba mbere bazi kwakirana neza kwisi. Rero urumva biza bimeze neza cyane. Ego hariho mu bihugu nyene mu bihugu bibanye mwashizemwo harimo Congo, harimo Tanzania, Burundi nizo ariko hari ukuntu tutabonye u Rwanda ubundi u Rwanda na n'urubanyi byavuye kumva yahe. Bon au fait u Rwanda rurimwo parce que hariho aba artistes benshi b'abarundi bari mu Rwanda chambere na mbere hariho n'abandi ba artistes b'abanyarwanda. Urumva iyi ni press release donc ya mbere ubundi ibi ine z'ama interview byari guhava biba ariko nta muntu numwe twigeze dushira tuvuga batara confirma. Donc bose twaragerageje comme ni Afrique orientale et centrale hariho nabo muri Nigeria twabajije hariho nabo muri Côte d'Ivoire donc muri aya pays presque yose twarababajije mugabo le fait que tutaranka ama confirmation yabo bose nico gituma tutashoboye kubavuga kandi burya on n'a pas précisé abazozi bo mu bihugu kuri je document twabahaye hari juste kwerekana yuko peut-être édition ya kabiri shobora kubera i Nairobi ya gatatu kabera muri Congo iyindi kabera ego. Biga aho utubwiye ko zobera Nairobi canke Congo abarundi umwe muzobamenya kugira bashobore kudeplacer bashike hariya canke umwe sazimenya. Oya habivana urumva uri muri comité yo gukora igikorwa turafise ingene organisation yacu imeze quand même ntushobora gufata umuntu mutware mu gihugu c'amahanga entre parenthèses dashobora kumufata en charge. Voilà donc sinibaza c'est cruel ni jambo rimwe. Sinzi ikintu cyanyuma wobwira abantu bariko baradukurikirana kugira bumvirize iki gikorwa baze baciteho baze bumve yuko atari ibintu twari tumenyere ahubwo ari ibintu bakwiye kuza kuraba just nabo urusaku bahagwa ikaze. Okay cyane ikintu nashaka kubabwira n'ubwa mbere kikibaye kandi je bakibimbwira nabagiye ati gitegeza kwera mu Burundi pour la première fois. Urumva niteka cyane ku gihugu cacu ni catwebwe abarundi dushaka ko abandi bantu bo mu bindi bihugu bazobikora twebwe ari twe tubaha experience y'ivyo bakoze. Ico ni cambere. Ica kabiri naco twese tube hamwe mu bumwe mu rukundo mu guhimbaza no mu gutazira Imana kandi biziba ari ibintu byiza cyane no kuri ndi sûr que bazoryoherwa. Ndabaha ikaze aba artiste bataraza urumva biragoye uri kuroganiza usanga ufite ibintu byinshi ugasanga ariyo nk'abantu bibagiye peut-être mugabo nk'abantu babibonye aba artiste aba les pasteurs turakeneye abantu baza bakadushigikira bakadusupportinga surtout ko ari ikigwa c'Imana. Biramenyerewe yuko biteramo bya gospel ngo bijamo babandi nyene ariko ubu turashaka ko abarundi duhindura mentalite. Erega twagiye ayo madate niyo kurangiza umwaka twese dufite ubwoba bwa corona. None nimba utapfuye kwere kutoza guhimbaza Imana, none nimba accident wagize kwere kudashaka kuza guhimbaza Imana, nimba Imana yarakurinze uyu mwaka wose kubera kudashaka kuza guhimbaza Imana. Nta ikintu kinini ya twumva twifuza nuko abantu boza premièrement mu gushima Imana, ica kabiri kwerekana iki gihugu cacu kiri exactement. Ego ndabahaye ikaze mwese ni kuri karibu. Urakoze cyane. Ego murakoze namwe merci. Murakoze namwe kuduha umwanya wanyu merci beaucoup.